Nk'uko mubizi, impunzi z'Abarundi zahunze ihonyangwa y'amasezerano ya Arusha, itotezwa n'ubwicanyi bw'intwaro ya CNDD-FDD. Ariko iyo bahungiye aho gukingirwa, imbonerakure n'abakorera iperereza ry'i Burundi barinjira mu makambi, bakanyuruza inzirakarenganyo, bakazitwara i Burundi zikicwa. Ikindi naco nuko imirima n'ivyo impunzi zidandaza kugira bashobore kurwanya ubukene, bashobore gufasha imiryango yabo, iyo mirima yabo n'utwo bacuruza birasamburwa imbere y'abapolisi ba Tanzania ntibajye n'ugwara inkozi z'ikibi. Twasabye rero umupfasoni umukuru w'igihugu Samia Suluhu kuri uyu musi w'abapfasoni ko yobuza ihonyangwa ry'agateka ka zina muntu z'impunzi. Ikindi naco, ico twamusavye kandi nuko yokoresha ubushobozi bwiwe kugira leta ya CNDD-FDD yemere ibiganiro birimwo bose kugira haze haboneke amahoro arama i Burundi biciye mu matora adakumira kandi atibwa. Turizeye rero ko azokumva aka kamo n'umubabaro w'abakenyezi n'abavyeyi nkawe, akagarukira izo mpunzi nk'umupfasoni umukuru w'igihugu arangwa n'ubuntu.